Bonsoir, ça va? Murameze neza abakunzi ba Royal TV muko murankurikirana bivanye naho muherereye. Ni Bella shaka kuri micro za Royal TV. Uno musi turi kwa kane no musi w'inkuru nyigisho. Ushobora kuba ugwaje cyangwa ufise ikindi kibazo icyaha cyose cyo mu buzima ngoma ndakubwire ni c'est la vie qui change, ni bwa buzima nyene tubayemwo bugenda burahindagurika ugasanga uno musi turishimye ejo turababaye hirya ejo turanezerewe. Rero nuko ubuzima bumeze bizoheza bigende neza. Ushaka kuba nawe uri mu nyishu wibuke gusangira n'abandi. Uno musi rero inkuru nyigisho naguteguriye iragusigira inyigisho ikomeye cyane. Ndagusabye nambura umumama umupapa abantu muri mu miryango mufise n'ababone mukoresha mufate agatebe mwicare. Iyi ni inkuru iza gukora ku mitima ya benshi. Abenshi bari mu ngo zabo bafise imiryango bafise abakozi bakoresha mu nzu ariko ntibaramenya neza uko umukozi akwiye kumera nuko bakwiye kumufata mu bandi cyangwa se mu kigo. Ino nkuru rero ni inkuru y'umumama akenshi yarakunda kuba afise abakozi nta mukozi n'umwe yamara amezi abiri iwiwe. Umukozi yaramvye yamara ukwezi ukwa kabiri ntiyakumara yaca agenda cyangwa se akirukanwa. Yari umumama agoye cyane ibana, yari umumama umukozi akoze n'agakosa gatoya yamuhanisha kutamugaburira, yamuhanisha kumukata umushahara, yihenzeho agatakaza n'ikiyiko. Yacamubwiye ati mu mushahara wawe namba ari 30 canke 40 10 ndabikuyemo bivanye n'ivyo watakaje. Canke tuvuge ngo bakavyuka agasanga hari akanatarakora kubera akazi kabaye kenshi akashambwiye ati no musi nturya, ugasanga ibihano bibaye byinshi kandi bikaremerera umukozi bigatuma yuko nawe ubwiwe adashobora kubandanya bakorana. Uyu mama wacu rero yari umumama, yari umujene marié, niwe yari gikora mariage, yarafise umugabo yitonda cyane, yarafise umugabo afise ubumuntu. Akesha akunda kuvuga bati iyo umugabo yitonda acahura n'umugore w'igikashi, abandi bakavuga ngo iyo umugore yitonda acahura n'umugabo w'igikashi. Ariko mu izina rya Yesu muzagenda muratorana mwese muri bamwe, mwese mwitonda maze bigende neza. Apana ngo mwese muri bikashi byo cyayi babikurusha. Rero uyo mumama umugabo we akenshi akamubaza ati mada kubera iki imisi yose turondera abakozi, umukozi agakora ukwezi kumwe akabaragiye biva kuki? Umugore akavuga ngo aba bakozi ntago ntibamenyerwa, tumukozi n'umwana wundi kandi umukozi n'umukozi bisa mufate nk'umukozi, utamufashe nk'umukozi araheza akigira gihahe mu rugo rw'undi muntu. Kandi ikindi wasanga abakozi bose ari abakobwa akenshi akanababuza koga kubera ngo ntibatume ngo umugabo wiwe abipfuza. Ego kenshi biraba, niyo mpamvu no musi shaka mukurikirane ino nkuru nyigisho muzo gukuramo inyigisho ikomeye cyane. Uyo mumama abakozi rero baragenda babwirana kuba iki mu kibano haje n'umukozi kwakora bakacambwiye tujya mu mama ntimuzoshobokana, ujya mu mama meze ukaragoye. Yari umuntu akaze cyane, no kuvuga umugabo we ntiyavuga, yari umumama afise ishavu ryo hejuru cyane ntiyikontrora mu gihe yashavuye. Niho rero hacaza uwundi mwana w'umwigeme yitwa Shani bamuha akazi kugira ngo abakorere mu nzu. Shani aratangura akazi kiwe. Mabuja aravyuka mu gitondo asanga Shani yamaze gukoropa yateguye muri saro, ariko aho nyoye yumva gacanga ashiramo amagara ati Shani ingwa hano. Ni urashaka gukoropa nkaho nyura nkumva gacanga ati ubu nyene nkivuga ufata igikoropo usubiremo a zero hose uhakorope hose uhatunganye mbega kubera ikizijya mpuzu zitarameswa. Aho nyene amakofi atangura gukubita uyo mwana w'umwigeme. Ashambwiye ati mbere kubera ayo makosa yakoze uno musi saa sita nturya. Umwana ararira arimva ati none kwera iki mabuja ameze uku, kwera iki gihe cyose nta n'imisi ndamara aguma anyereka ishusho mbi. Shani karambwiye ati yego mawe nabyumvise, ati ntunyite nyoko je sindi nyoko, sinovyara umwana nka wewe, ntago novyara umwana yoza kuba atakazoza afise nka wewe. Umva yavuga yuko Shani atakazoza afise. Niho rero umugabo ariko arava ku kazi ariko atari mu modoka agenda yumvira ati uyu mwana w'umwigeme imisi amaze adukorera, indwi zibiri amaze kudukorera, ndumva ko hariho itandukaniro. Azi guteka neza, azi gukora ibyo kurya biryoshe, no kuvuga yararezwe kweri hahezagirwa abavyeyi bamwibarutse. Isho gihe cyose rero mabuja nta musi n'umwegera afata n'umwanya ngo aje ku mashiga atekere umugabo wiwe ivyo atagufungura. No kuvuga ivyo umukozi atetse nivyo n'umugabo yafungura. Murabiva yuko uyo mugabo yaraciye bugufi, hari n'umugabo atokumira kurya ivyo kurya umukozi yatetse. Niho rero umugabo arashika muhira. Ashitse muhira aramubaza ati mada bimeze gute?
ntibirasha ku meza ko nta gihari. Ambwiye ati yo vyagoranye akazi kabaye kenshi umukozi ariko arakoropa. Namusubije ariko arakoropa kandi genagena namusize ariko arakoropa mu gitondo. Avuga ati oya nasanze hameze nabi ica ndambwiye asubiremo. Ambwiye ati ariko mada ntiyumvira yuko ibyo uri kurakora atari byo. Je genagenda ko nabonye hari hameze neza ati je naho nyine numva gacanga bica bituma ndambwiye ati nasubiremo. Umugabo arambwiye ati mada ariko ntiwumvira yuko ushobora kuba hari ikintu kitari ciza uri kurakora nk'umuntu akijijwe, mbega aho uribuka yuko uri umuntu ukijijwe. Umugore arambwiye ati jewe ndi umwamikazi wa runo rugo, ni jewe njera ivyo mu gikoni se wowe ubiraba mugabo wanje, wowe urabana n'akandi kazi, ibisigaye ivyo ngaha ubindekere ni jewe shira ku rutonde buri kimwe. Ashambwiye ati nizere yuko ujya mwana w'umukobwa mumeze neza bivanye n'ukuntu mbona akora akazi neza kandi aranatekana neza. Ngo kaba karamuriye. Umugore acava ngaho aja guhamagara Shani ahari. Ambwiye ati garuka hano. Ambwiye ati kubera iki uri kurabwira ko umugabo wanje kugira ngo ambwire amajambo nkaya, uri kuramyereka gute? Amakofi aho nyene. Ashambwiye ati Shani wewe no munsi uzoza woga ugiye kuryama gusa, sinshaka kukubona woze umugabo wanje gusange woze, uzoza woga ugiye kuryama gusa. Murumva ko mbedofa uyu mugore yari afise insécurité muri we ku rugo rwiwe, ubwiyo ntabwo yiyaminiya, ntabwo yitahura icari ku muryango. Niho rero umwana w'umukobwa atangura kwiyumva amenga akazi yoga heba. Hariva ati kweki mabuja ameze uku, plus ukuntu yamufata nabi, plus n'umwana mu mutima yacagira ikintu kibi, yatangwa kwumvira inama mbi. Kandi rero niho bari bakironka umubebe, niho bari bacibaruka, yari afise umwana muto w'umubebe yararyamye. Rero Shani yamese impuzu z'umubebe akayaba ivy'isuku agateka. Murabiza abantu muri mu ngo kuna akazi kabari kenshi, nico gituma akenshi nibwo wumva intege ari nke ugerageze ukazurafasha umukozi wawe mwe tujyana tujya ko nawe nyene n'umuntu si machine. Rero umumama niho mu gitondo bivanye n'ivyo umugabo bari bavuganye, umugabo ashambwiye ati ariko uko biri kose reka mpamagara umugore wanje ndambwiye ko nshaka ko kuvugana nawe. Ashaka mpamagara mu cumba arambwiye ati mada ese isuzume nta kintu uri kurakora kitabereye, irabe neza gira introspection. Nta kintu uri kurakora kitari ciza, ejo ushobora gukoresha n'andi makosa. Ndavye ukuntu abakozi ngaha kuva tuba mahiye, abakozi umaze kwirukana ntibagira igitigiri. Ese uri kuragerageza kwisuzuma ubwawe ntago ubona yuko hoba hariho agahaze kuri twebwe canke se kuri wewe? Umugore kubera ishavu riramufata asharavyuka mu gitondo karekare umugabo akiryamye, asharagenda afata ibintu byose aramenagura, acafata na ekra bari bafise ekran plat arayiterura acinya hasi ibiramenetse. Umugabo arakanguka mu itira ibi ni biki bibaye, arazambye ati mada ni biki biriko biraba, bigenze gute? Ambwiye ati nandi sindi ibintu bimfashe ni kubera ishavu niryo rituma umenagura n'ibintu byose byo mu nzu. Ishavu niryo riko riragukoresha bino bintu. Ambwiye ati mada nukuri uri kuranca intege kuri buri kintu cyose ugenda uranyereka. Nakurusha ambwiye ngo wowe ufise ishavu rigezaho uri umuntu uzi Imana, gitwa yuko uzi Imana, ukagira ishavu rigezaho umujinya ugezaho ku buryo n'ibintu byose ubimenagura. Ambwiye ati wisuzume kandi wirabe ngo ndakuyanikiriza, kuko aho uri kuraja ndabona yuko si heza na gato kandi ntago hazodushikana ahantu heza. Umugabo acafata akayira acagenda gukora. Umugore acaguma ngaho atangura kwiyumvira ati mbega gabasha ndabigenze gute. Acabwira wa mukozi ati genda muri botike ube uradandaza. Umugore acafata akayira. Ambwiye ati umwana niyarira umurabe ndamusize asinziriye, niyarira umuhamata. Umugore acagenda iwabo kuhanuza mama we kugira ngo arabe ko hari ico mama we yomuhanura kuvyo biko biramushikira. Arashika muhira aramwiganira mama we ukuntu bimeze. Ambwiye ati mama bimeze ukuntu jewe sindi ko ndatabura biriko birambako, jewe numva yuko ibintu byose birandambiye mu buzima, ndagira ishavu gishi cyane n'abakozi, nta mukozi nimwe marana ukwezi barantera ishavu nkabima n'ivyo kurya kwera ishavu genda n'abahana. Mama we aramwumviza avuga ati mwana uko biri kose ufise amakosa kandi atari make mwana wanje, ivyo uri kurakora ntabwo ari uko ari kubikora. Ambwiye ati ndari kubikora gute? Aramugira inama yuko nategeza kubana n'umugabo wiwe, uko nategeza kumvira umugabo we, nuko nategeza kumwubaha. Amugira inama uko nategeza kubana n'abakozi abafate nk'abana biwe. Kujya aramuza ati mbega ndakubaze uno munsi uva mu mwuka sibyo ndakwifuriza umugabo akava mu mwuka, ujya mwana sata akagira ubuzima bubi, bikaba ngombwa yuko nawe muri kazoza azuza gukorera abandi bantu. Wowe uri nyina aho wowe uri ukabibona, ariko arafatwa nko kugifata bajya bakobwa ukoresha byo kunezera.
umugore arira baravuga ati ntivyonezera na gatoya ambwira ati kugira rero bitokunezera menya yuko ujya mwana w'umukobwa n'umwana w'undi muntu mufate nk'umwana wiwawe namba yakoze ikosa muhanure ariko uriyumvira gukora akazi kuva mu gitondo warushe bakaca bakwiriza ubusa n'amakofa ariko ambwira ati mwana wanje wakoze amakosa menshi ahubwo umugabo warihangana ukacugirira ishavu ry'umurengera ugatangwa kumenagura ibintu ntiwikontrole ambwira ati mwana wanje ugomba wisamburire ku rugo rwawe kandi uzoza kwisanga uri nyakamwe n'imivumo yabajya abana bose bagiye wirukana mubana nabi kuko hajya umuntu n'abantu ikiboshwe kwisi no mu juru kiboshwe bajya bazagenda barakuvuma kuvuga ko amajambo mabi uzusanga bigukurikiranye ejo uzobura n'uzo guha amazi ambwira ati bikiri mu maguru masha genda uhinduke usaba umugabo wawe imbabazi n'abajya abantu basaba ujye mwana ukoresha umusaba imbabazi utangure mubane neza ujya mugore arimvira avuga ati ko biri kose nivyo ashambye atako numva umutwe uri kuranja reka mbe ndihwenyeka ngaha mu ntebe mbe ndasinzira gatoya nta kibazo ati hariho n'amazi hari urabumwe n'amazi menshi kugira ngo mve uko koroherwa uheze utahe mu rugo rwawe Shani nawe aho yasigaye mu botike akana kararira agenda aragatora aragahamata ariko ntabwo yigeze adandaza n'ikintu na kimwe kuva mu gitondo no kuva mabuja wagiye arimvira ati none ko mabuja ni asanga ntadandaje n'ikintu na kimwe aranyica anyiriza ubusa kandi araza kunkubita ataharira hagiye maze kuba mubi maze kumva ishavu namba yibaza ko ari wowe nyene ukora iki bitwa turagishoboye ati ngoma ndamukosore ndamukorera ikintu mu buzima bwe atazopfa yibagiwe ice nihungira camva ngaha mpunge Shani daimoni ramuzamo Shana cafata na kamezi acagenda yugurura frigo acagashira muri frigo acarugara Shani acafata uburembe bwe bwose acarihungira acaragenda umudamu arataha amaze kwikangura arataha akana kari he muri frigo acagenda aca ku kazi aho umugabo we akorera kuri biro arinjira ambwira ati shere ndashaka ndagusaba imbabazi bivanye n'ibintu maze imisi nkora mbabarira maze imisi nitwara nabi mvuye muhira kwa mama ariko nuva ku mutima wanje by'ukuri ntegeza gusaba imbabazi umbabarire mugabo wanje naraguhisemwo maze imisi nigenza nabi kandi ndagusezeraniye yuko ngiye guhinduka ikindi kandi nashani ndamusaba imbabazi ahari kugira ngo nambabariye tubane neza ndamufate nk'umwana wanje namenye yuko ivyo ndiko ndakora atari vyiza ariko yaje kwiyumvira guhinduka yamaze gucegwa deja umwana we wari muri frigo ntawe uzi ko aza kumusanga kiri muzima ntawe uzi ko aza kumusanga yapfuye umugabo ashambye ati ko wemeye guca bugufi ukagarukira Imana yawe kandi ugashaka kwizuza n'abantu mufitaniye ibibazo reka dufukame dusenge Imana kugira ngo ikugirire neza igufashe iyo ngingo nibiri imbere byose bigende neza acarafukama barasenga aramusengera araheza ngiateka naye muhira nje kurondera Shani nawe nyene ndamusabe imbabazi umudamu hajya avuga ati Imana ikora ibitangaza iyi nkuru irimo miracle ikomeye cyane niyo mpamvu nashatse wumve yuko ni Imana ihari kandi wumve yuko Imana ishobora no kugucisha mu kintu kugira ngo ubone yuko uko biri kose n'inkoni y'Imana ibaho wa mudamu aratamuhira arahamagara Shani yumva Shani ntawe araja muri kioske abona kioske ntayo aja mu cyumba abona umubebe ntawe avuga ati Shani yagiye kurera he n'umwana ashaja mu cyumba cya Shani abona n'impuzu nta mpuzu n'imwe ya Shani iri mu cyumba aho nyene umutima tipa tangura gupanika telefone umugabo amubwira uko bigenze sinza agatima kamukubise ashaja muri frigo arugurura acasanga umubebe ni yari acaramukurayo n'Imana zose Shani umubebe nuko frigo yari iri kuri dogre yari yuguruye kuri dogre ntoya asanga umwana ari kuri poye gucikana ntihari bwacikana nyame guse umwana ngira yatunzwe n'Imana aho yari muri yo frigo umwana yaragihema kandi yagashizeho kambaye gusa uduhuzu nyene bisanzwe uduhuzu gusa nyene dufuka umubiri ariko urumva nyene kuba uri muri frigo ntago wobaho ariko acasanga kana kari cyahema umugore kubera ibigumbagumba kwa n'umugabo yaramaze kumuha information yaciye yicara hasi agira ubwoba buramwuzura ariyumviye ati umwana wanje abona kana kariko karaba amaso ari mu mutwe umwanya muto umugabo we arashitse acatora kana umugore ararira aravuga ati ibi byose Shani yabikoze kubera je ukuntu namufata nabi umwana wanje naye ndamuvuze yarapfuye mbega iyo ntari gusenga umugabo ashavuga ati jewe
numvise yuko ndiko ndasenga, numvise ko hari ikintu ca changement, ariko naho umurijwe mu mutima kwa numvise yuko hariho inyishu. Urabona yuko ibiciye biba no kuvuga aha iyo tutari no gusenga n'uyu mwana yari kugiramo ko ari umugabo, yari umuntu abanye neza n'abantu, yari umuntu agororokera Imana cyane. No kuvuga n'ujya mwana yaje kurokoka kubera ngira amasengesho ya se wiwe. Urumva yuko harimo miracle ikomeye cyane. Aho rero ndashaka kurema inyigisho wowe nambura umumama ubanye nabi n'abakozi bawe bo mu nzu. Ujya mukozi wo mu nzu n'umuntu nkawe, kujya wowe uruha, kujya nawe bavyakunaniye kuvyikorera, menya ko nawe afise umubiri araruha. Ego reka kora akazi umuhembe, ariko mufate nk'umuntu, gira ubumuntu ahuri, mufate nk'umuntu kuko buraca bugacana yandi ntawe umenya. Ubuzima ni gatebe gatoki. Daba rero wisuzume ukuntu banye n'abantu, isuzume ukuntu banye n'abakozi ukoresha mu nzu, kuko umukozi afusuzuma bwawe ngaha ni wateka, ni waraba inzu. Ashobora no kugushira isumo mu byo kurya ugapfa kandi akomoka kigira. Ashobora no kugira ikindi kibi. Hari n'abandi bakozi mbere mabuja afungura inyama bo bagafungura ibijumba, kandi akaba aribo bateka n'izo nyama, bakacafata bakagenda bakagira pipi, bakagira petit besoin, bagafata ajya mandeshe bagashira mu isosi, mukaja kurya imicafu. Kubera iki? Mufashe nabi nabatireka ndagukorereko. Ukuremo inyigisho ikomeye. Nambura umama mahoro bikora, stop, hagarika, iyumvire nk'umuntu, ishire mu kibanza cy'ujya mukozi, hama uheze ubone yuko bidakwiriye yuko ubikora uko. Nambura umukozi nawewe, mbega reka rero ndabaza ikibazo abantu mwese muko murankurikirana, abantu nkunda cyane munkurikirana mugasha no muri commentaire. Ndakunda cyane iyo mbonye commentaire y'umuntu yakurikiranye inkuru nyigisho. Mbega wumva yuko Shani ikintu yakoze cyari kibereye? Ego yararengewe, byari ngombwa yuko aca bigenza uko? Uyo mugore nuko yarangije neza, yirembuye akavuga ati ngiye guhinduka. Kandi murabyumva n'abandi bose ari gukoresha mu nyuma, bien sûr bari kuza babwirwa amajambo mabi, ariko ukuntu bazobana muri kazoza bizotuma akosora amakosa. Rero nturindire yuko birengera ihaniro kugira ngo wikosore. Fata ingingo bigikwiriye, aho nyene ukibona yuko bigishushe, fata ingingo uhinduke. Namukunda kugira ishavu rirenze, senga ishavu riva ku mugwanizi, senga iryo shavu ryawe rikuveko, hama ube mu buzima bushimisha Imana, mbese ube n'icitegerezo ciza no mu bantu, kugira ngo abantu bigire no mu ngeso zawe, ingeso zawe zishobora no kwigisha n'abandi, zitume n'abantu benshi bamenya Imana kubera ukuntu wewe ubayeho n'ukuntu witwara. Yari bela shakaro kuri micro za Roy TV, ino nkuru yigisha kwigisha cyane. Wowe ushira mu commentaire ndagukunda cyane, wowe kandajya kuri JM ndagukunda cyane, wowe gira partage kugira ngo n'abandi bose bige, kuko inkuru nyigisho iratwigisha, mbese yigisha n'abandi. Mwebwe rero mwerekana ubumwe muri commentaire, ubumwe muri JM, ubumwe muri partage. Namutarakanda kuri subscribe, aho hari abone, gira abone, hama aho hari agakengeri ugafyondeko, hama ufyonda akarongo ka mbere kugira ngo ntuzocikwe n'ikiganiro na kimwe cyo kuri Roy TV. Hashi ibiganiro byinshi cyane, ndazi yuko ntituzokudesiva muri Roy TV. Ibitwenze uzotwenga, kwiga uzokwiga, eka n'ibindi byose uzomenya n'amakuru agezweho ya hirya no hino. Rero ni Elfej Kalfa ariko yadufasha kugira ngo ano image yagushikira ameze neza, ubone video imeze neza. Muhinga nawe nguruka na bumenyi ni Pacifica dufasha kugira ngo ino nkuru igushikire, ayigushikirize, nturambigwe, ntugire irungu, ahubwo uterame, kandi uterame mu kwiga, ntuterame mu bintu bitagira akamaro. Mwarahezagiwe rero cyane, umukama wongere kandi abahundi imigisha myinshi cyane. Naho butaha, bye bye. Imutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe, icyo utarabona uterekwa no kuramba, ngwino unyaragase duhuriye muri